turabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Bene so kandi bene data bahariya imuramvya mu bubwiriza bwo mu gatabo, baradutumye ngo tuze turamutse bene se nitwashika i Bujumbura ishengero n'abakozi b'Imana. None ni mwakira izo ntasho za bene data mwese. Nimuzakire mu izina rya Yesu Kristo. Twari kumwe na korale ya hano y'abagabo, kandi Imana yabanye natwe nubwo mu ntango z'urugendo bitari byoroshe, ariko Yesu yarashigikiye urugendo, turatabaruka, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Tugomba turabe ijambo ry'Imana riboneka hano mu butumwa bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice cha 13. Bwana Yesu alikuwa na uwezo wa kusema. Bwana Yesu alikuwa na uwezo wa kusema, lakini watu walimsema alinyamaza kimya. Lakini watu walimsema alinyamaza kimya. Ako kantu nimwagaheruka, ndakabibukije. Bwana Yesu asifiwe sana. Dusome hariya Matayo 13 ku murongo wa 24. Matayo 13 n'umurongo wa 24, umutwe w'amajambo uvuga ngo ugwamfu mu buro. Abacira uwundi mugana ati, ubwami bwo mwijuru busa n'umuntu yabivye imbuto nziza mu murima wiwe. Abantu basinziriye, haza umwansi wiwe abiba ugwamfu mu buro, hagati arigira. Uburo burakura, bumaze kuyangika, ugwamfu ruca ruraboneka. Abashumba banye n'urugo baraza baramubaza bati, mbega databuja, ntiwabivye imbuto nziza mu murima wawe? None ugwamfu rwavuye hehe? Nawe ati, n'umuntu w'umwansi yagize atyo. Babashumba baramubaza bati, none uragomba ko tugenda kururandura? Atoyaye, kuko kumbure mu kurandura urwamfu mworandurana n'uburo. Mureke bikurane byose gushitsa mwigenya, maze mu gihe c'igenya nzobwira abagenyi nti, mubanze mutororokanye urwamfu, murutekere imikama, muruturire, ariko uburo mubwimburire mu kigega canje. Mana itubabarire cyane. Mu Kristo uragaba, n'uburo rwafu mu buro, ewe uragaba. Harabatavuze kubera nakakera ndakabibukije. Yesu nashimwe. Abacira rero umugani w'uyu muntu yabivye. Ijambo duhagararako
N'iri jambo rivuga ngo n'umuntu w'umwansi yagize ivyo. N'umuntu w'umwansi yagize ivyo. Noneho ngo umuntu yaraje arabiba. Abiba iki? Uburo. Abantu benshi ntibazi uburo. Kandi aho mwibaza ngo sibyo. Aha abantu ntibazi uburo. Babunywa mu musururu. Ino numvise bavuga ngo nubuyi. Twe tuvuga umusururu. Abandi nabo bacambya ngo umusururu n'uwimpeke. None ubuyi ni kirundi. N'umusururu. Rero abantu benshi ntibazi uburo. Mugabo mama yarari mu buro. Akagenda akamija uburo. Hanyuma akabwimbura, akabubika, akazara dukorera umusururu. Nico gituma mubona mezuko naranyoye ubusururu bw'uburo. Abantu mutanyoye umusururu w'uburo ngira mwariye w'ikivunde, mwanyoye w'ikivunde. Nabo nyene abantu bafise amikoro make baragira umusururu mu kivunde. None bagire gute? Ariko abafise abavyeyi bazi gutrafika baragira ubucanzi, ibigori, uburo, amasaka, ingano, isoya n'ibindi. Nico gituma nawe umeze uko wanyoye ubucanzi. Nanje nimere yuko nari ubw'uburo. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma ngo ububuro bumaze kuyangika. Aho no kuyangika ntugire ngo baravyumvaga. Ntugire ngo baravyumva. Uburo bumaze kuyangika. Ugiye hariya mu bito, umuceri urashika ahantu yangika. Urabanza guhaga. Imbere yuko uyangika urahaga. Ugasanga agati k'umuceri kavyibushe. Usubiye inyuma ngo hari iminsi ibiri ugaca usanga umuceri wamaze kuyangika, waserutse. Ico gihe nta kintu kiba kirimwo. Nta rutete ruba rurajamwo. Nta n'amata y'umuceri barajamwo. Uba wayangitse gusa. Nukuvuga uramenyekanye, uratanguye kumenyekana ko ari umuceri. Hari n'ibindi vyatsi bisa n'umuceri muzosanga birimwo. Mugabo iyo umuceri umaze kuyangika uca usanga bagenda bashikura vya vyatsi bimwe bisa n'umuceri kugira ngo vyoye kumara uburyohe bw'umuceri. Kandi ivyo vyatsi nivyo bivyibuha. Ivyo vyatsi nivyo biba birebire. Naho utoshiramwe intabire ivyo vyatsi vyovyo usanga biyagayaga. Ushizemwe intabire nivyo bica biduga n'ingoga. Kuko umugambi wavyo bigomba kuyoberanya. Mugabe iciza nuko bizoteba bikayangika, kimwe cyose kikamenyekana. Hanyuma umuntu araza arabazanye n'imbibe, haravuga ati none ga muntu w'Imana, none ga mutungwa, muri yandi miro ntabwo wari wabivye uburo. Haravuga ati nabivye uburo. Ati none ko tubonye mw'ugwafu, ko tubonye mw'ugwafu. Abantu barazi kuraba indimiro batarimye, bagaca baza bakwakubarira ngo ujya muceri wawe mbega ngo ubona gute. Ngwemwe ni mwiza, washize mwiki nagafumbire wamutereye. Ngo ni mwiza, ngo abandi bo
wumva n'umutima mwiza ageretse kwako ngo abandi bo ngo jewe ntumeze kuri hariya ruguru abantu baje bava ruguru iyo babonye umurima wawe urusogi mbega urusogi muraruzi no mu Giswahili ntavyo bamenya uteye imyumbati hanyuma ikaduga hagimaze kugira isombe ikagira n'utwumbati duto duto turiko turarandaranda abantu bakabona ko urwo rusogi rwawe ari rwiza baca baza kukubaza yuko worurya kuko bazi kukenye ngo rurya rusogi ngo ntiworurya ngo twebwe tukarurindira kuko babonye ko rumeze neza nawe wiyubare kuvuga ngo wompa ngaha ukabukenye wiyubare kuvuga ngo wompa ngaha uhirahiye ukavuga ngo wompa ngaha ntuhava abo bantu baraza kugendura ibitoki bagasanga bibeze bikagoreka bimaze kumanuka bagaharura amahando ariko baca baza ngo none bijya bitoki vyawe ngo mbega uraherukayo mbega wagiyeyo ku burenganzira bwandeho kw'ibitoki ari ivy'iwanje nkaba ntagutumye kundabira ngo none bijya bitoki ngo nta muntu yaguha amahera akavyirindirira wiyubare kuvuga ngo nangahe babazanye n'umurima bati none ko harimwo uburo hakabamwo niki none tugende kurandura ntibanabajije ngo twokora iki bagomba kugirana kurandura nyene umurima avuga ati reka reka nimundandurire urwafu reka nimundandurire uburo reka vyose nimubireke urwafu nimurureke n'uburo nimumureke vyose nivyande nivyanye n'umurima abaca iruhande bagomba kurandura ivyo batateye abaca iruhande hari ibintu bibashinze bibatwaye umwanya mugabo nyene umurima avuga ngo urwafu rureke uburo bureke vyarashingiwe igihe cavyo kandi nzobitunganya neza nico gituma uri ngaha wewe ntiwategerezwa kuba uri ngaha oya uba wararanduwe kera wewe n'ingeso zawe n'ubu ukiri umuririmbyi wewe ukumeze n'ubu ukiri mu basenzi nuko nyene umurima yavuze ngo ndekera arazi uburo arazi n'urwafu reka abo bacokoranyi bagumemwo reka izo mborerwa ziberemwo reka abo basambanyi bagumemwo uburo nimwigumire ngaha nyene umurima arabizi vyose ariko hari abantu muri mwebwe bagomba kurandura uwo bari kumwe muhemara kubwira umva ijwi ryiwe nagomba ko gahereza ngo wari wacumuye ariko bakurandure
ariko mwemara kugomba utugoro bwawe none ntiwari wacumuye, none ntiwacumuye, none ntiwacumuye, none ntiwacumuye, none ntiwacumuye, none waje ngaha kugira ane mu nzu y'Imana, waje kugira ane, waje kugira ane. Nagomba nakubwire igituma waje, ndakibabwire, ndakibabwire hariya inyuma, ndakibabwire kuri baruko, ndakibabwire inyishu iri muri iyi ndirimbo ngo mwema aragira ane, mwema arakugomba. Nico gituma yakuyengayenze bukebuke. Erega wagira usibe, erega wagira ubivemo, erega wagira ugende, erega wagira umweskro, erega wagira umusambanya akwiye vyeruye. Warasambanye, waraborewe, warakoze n'ibindi, ariko mpemu arakugomba. Wumva ijwi ryiwe, mwema arakugomba. Igituma waje, mwema arakugomba. Yesu yavuze ngo ntimurandure, ntimurandure, reka ntimurandure, ntimurandure. Uwo muntu muri kumwe uraraba neza ararandura, ararandura, ariko Yesu yamwankiye ati reka n'uwiyicariye ngaha. Ahaza araraba hirya no hino, erega abantu baricarana barabana. Akaza bigizayo gatoya ajahe, ari hagati na hagati mu mbaho, hepfo baramubana no haruguru bakamubana. Agize ngo ajinoti umaho nyene, nta mwanyu, mwema arakugomba. Umaho, mwema arakugomba. N'uyu mureke, mwema aramugomba. N'uyu mureke, mwema aramugomba. Iyo rero Satani yinjiye mu muntu, Satani yinjiye mu muntu. Dusome Luka 22 ku murongo wa mbere. Luka 22. Satani yinjiye mu muntu, mbega cyahe nyene mu kwinjira cyahe. Ku murongo wa mbere havuga ngo iminsi mikuru y'ukurya imitsima itambiye yitwa Pasika yagirishike. Abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe barondera uburyo bwo kumwica kuko batinya abantu. Satani yinjira muri Yuda ariwe Iskariyota, yari mu gitigiri ca bamwe 12. Aragenda aja inama n'abaherezi bakuru n'abakuru bacungera irembo ry'urusengero y'uburyo bwo kumubaronkera. Baranezererwa, basezerana kumuha amahera y'ifeza, nawe aremera, arondera uburyo bwo kumubaronkera ishengero ritariho. Mbega abacungera irembo mubona baje? Bamwe bacungera irembo niyo bari, n'abaherezi mubona baje. Yuda nawe yaje, kuri Yuda kumenga murakebwe, kuri Yuda murakebwe. Abaherezi mvuze ko baje, n'abacungera irembo baje, none Yuda nawe yaje. Barakurya, urabe neza arakurya. Navuze ngo wiyubare kuvuga kukenye,
ukavuga kukenye, ukabaza ngo nangahe, uraribwa. Yuda rero ntiyamenya ko Satani yamwinjiye, ntiyamenye ko Satani yamwinjiye. Yahora yumva abaherezi bavuga ngo urya mugabo twomufata twomumerera nabi. Umunsi umwe kare ntiyahora ajayo, kare ntiyahora aja kubaganiriza, kare ntiyahora bagendera. Umunsi umwe ava mu gitigiri, ngo yari mu gitigiri, niko twasomye, ava mu gitigiri ngo agenda, sinzi ko kwari kuramutsa abaherezi, sinzi ko kwari kubatemberera, mugabo acarababaza ati mbega wa wundi muracamugomba? Je namunye rega mwe mukora ivyo mutazi, abantu tuzi amaplan turi ngaha, none muramugomba? Bavuga ngo turamugomba. Ngo none urya ngahe, urya ngahe, urya ngahe? Iyo umuntu bamubariye ngo urya ngahe aca yipanga. Aha hantu urya ngahe, vuga ico urya. Umunsi umwe natwaye isaha mu Ruvumera nakenye, mvuduka ngaha kuri Kenze no mu Ruvumera, ndabashira isaha, nagomba ayifu. Mwebwe mutaragira ivyo mwambaye ntimurakena. Nje ndabashira isaha, hanyuma ngaze kuri bajya baranguzi, ndababaza ati iyi saha muyigura ngahe? Kura ku kuboko, wowe utandaza ivyo wambaye, kura ku kuboko, kugira ngo barabe ko ndemvye, barabe ko ndenduka. Ndakurako. None urya ngahe ukifise? Wewe ugurisha ibintu birimo ko yibazana. Ndabaha baragaragura ngo iyi ni saha. Ngo iyi ni saha. Ati none ko mwavuze ati kura ku kuboko nimwabona ko ari saha? Igihe mwavuga ati zana nimwabona ko ari saha? None ubishite mu maboko yanyu muvuze ko atari saha. None mutanga ngahe? Aha harimwo amahera. Ati urarya amajana 5. Wiyubare kuko wibaza ngo uradandaje, mugabo ntacukuramo n'ubuhombe. Abubwira ngo mbega urya ngahe ni bandi, nabagomba kugushikanayo gose. Satani yinjira muri Yuda. Satani akwinjiye ucutangura gukora ivyo utahora ukora. Satani akwinjiye ucutangura kuvuga uko utahora uvuga. Satani akwinjiye ucuhindura uko wahora ugenda. Satani akwinjiye ucuhindura imibereho. Satani akwinjiye urahindura no kuyaga. Satani yakwinjiye kandi ntavyo wamenye. Dusome Matayo 27:3. Dusabe Placide adufashe gusoma. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo 27, dusome duhereye kuri 3. Yuda aja kwiyahura. Maze Yuda yamuguze abonye Yesu ko bamutsindishije aricuza. Asubiza abaherezi bakuru n'abashinga ntahe
za ntete z'ifeza 30. Ati nacumuye naguze amaraso y'utagira icaha. Nabo baramwishura bati bidutwaye iki n'ivyawe. 5. Aterera izo ntete z'ifeza heraho urusengero aragenda arimanika. Imana ifashe. Hano Yuda amaze kumenya ko Satani yamwinjiye, yaragize imigabo myiza, yagize imigabo miki yo kugira yo gusubiza amafaranga bamuhaye. Yari imigabo mibi. None amaze kumenya ko aguze amaraso y'utacumuye, amaze kumenya ko Satani yamwinjiye, agira imigabo myiza, aravuga ngo ndagiye nsubize amafaranga, kumbure haracari ivyizigiro. Acariruka asubiza ya mafaranga, arabwira abaherezi ati burya naguze amaraso y'utacumuye. Abaherezi nabo ngivyo none ngivyo n'ivy'iwawe, wewe uri kurarira nabo baratwenze. Satani acaragaruka abonye ko Yuda agize imigabo myiza yo gusubiza, amubwira ngo ako gashavu kawesha, ngo ako gashavu kawesha, ako gashavu kawe ni keza, ntigaherere ngaho. Genda wereke abaherezi kubabaye, wereke na Yesu kubabaye, wereke n'Imana kubabaye, ufise umubabaro n'agahinda. Genda. Ati njehe ku giti. Yuda acaragenda arimanika. Kandi ntugire ngo Yesu ntari yamubariye, no mwijoro yari yamubariye. Aravuga ati hari umuntu muri mwebwe agira ngure. Abigishwa barabazanya ati none ga mwami uwo muntu ninde? N'abandi barabazanya, n'abandi barabazanya, na Yuda arabaza, na Yuda arabaza mcheza diri. Mugabo ngo hari umwigishwa Yesu yakunda, iyo bicaye bateramye yakunda kwegera Yesu akamwegamira, mbere akamuryama ku bibero canke mu gikiriza. Ngo abigishwa bavunira akagohe wa mwigishwa ati ibyo arivyo byose wewe urabizi. Abantu muyaga mu kigohe ni muri abambere bamyeho. Abantu bayaga ku kigohe bagahamagarana, nturu wa mbere bamyeho. We mwigishwa Yesu yakunda abanye bamuvuniye urugohe, aramenya ico bamubajije ngo ahindukirira Yesu, aramubaza ati none uwo muntu ninde? Ninde? Uwo muntu ngomba ndamudumbira intore nce ndayimuha. Kandi aho ntugire ngo yabibubwiriye mu gutwi. Avuga ati ngomba ndumba intore ndayikoze mu isosi, harya indani mu mbehe nce ndayiha uwo muntu, kumbure aramenya ko ndamufoboreye ko Satani yamwinjiye. Ngo ayidumba mu mubehe arayimuha. Ahandi havuga ngo bahuriza amaboko mu mbehe, ahandi havuga ngo arayimuha. Ngo Yuda yiriye acavuga ngo ndagiye. Murabona, nibaza ko yagiye aridoga mu mutima, kuntamika jewe
jewe ntanzi ko navuganye je n'abaherezi, ntanzi ko nzinanye n'umushikiranganje, ntanzi ko nzinanye na general, ntanzi ko nzinanye na vice president, ntanzi ko nzinanye n'abakomiseri, ntanzi ko nzinanye na burumatari, ntanzi ko nzinanye na mustanteri, ntanzi ko nzinanye na chef de zone. Jewe ndasohotse, ariko intumbero ya Yesu yanse gufobeka, aravuga ati hari umwe muri mwebwe twagendanye twasangira, naranse kumurandura, nibaza ko hazogera igihe akisubiramwo nawe akagororoka. None ngira ndamwereke, ngira uno munsi hari ico yokora ho kugira ngo afate ingingo ati nari namaze no kurya avance, nari namaze kuvugana n'abaherezi bakuru, nari namaze kugutanga, none mwami Yesu mbabarira. Mbe ntiyari kumubabarira? Carasohoka. Satani yari yagizeni, Satani yagizeni wa munsi wagwana, Satani yagizeni, yari yagizeni wa munsi wanyegeza dosiye, Satani yari yagizeni wa munsi wagigiturire, Satani yari yagizeni wa munsi wahindura ibiharuro, Satani yari yagizeni wa munsi warenza kwa mahera, Satani yari yagizeni wa munsi wasambana, Satani yari yagizeni wa munsi wamwicupa ata muntu numwe kubona, Satani yari yagizeni. Mwemu arakugomba uyu munsi yakuzanye ngo wongere udumbe hamwe na Yesu. Kumbure urakira, kumbure urakira. Yesu abahezagire cyane. Abantu mwaje gusangira na Yesu ndabatahije. Yesu arabakunda. Abantu mwaje kudumba hamwe na Yesu ndabatahije. Muri abakunzi ba Yesu, nagomba ko hari numwe yovamwo afise n'ivyizigiro ko n'ugwafu gohinduka uburo. Dusome ijambo ry'Imana. Nsabe mwari muri Renova adusomere igitabo ca kabiri ca Samuel 13 ku murongo wa mbere ugeze 6. Satani yinjiye, uravuga na 3 uhere ku murongo wa mbere. Turasoma mu izina rya Yesu. Amunoni yonona mushikiwe Tamari. Hanyuma y'ivyo ivyabaye nibi: Abusalomo mwene Dawidi yarafise mushikiwe mwiza w'umunyakaranga yitwa Tamari. Egeza mikrofone imbere gatoya, niho vyumvikana. Bukeye Amunoni mwene Dawidi nyene aramugomwa. Amunoni atuntuzwa no kwifuza mushikiwe Tamari, biranamugwaza kuko yari inkumi ikirisugi. Amunoni akamubura uburyo. Ariko Amunoni yari afise umugenzi bakundana yitwa Yonadabu. Yari afise iki? Umugenzi bakundana. Umugenzi bagirana? Bakundana. Bakundana nande? Umugenzi bakundana nande? Mbe Amunoni yaje ndamutahije. Amunoni hamwe n'uwa mugenzi wiwe ndabatahije. Yesu yabatumye ko mwemara bagomba ngo mwumve ijwi ryiwe ngo akirukunesha uyu munsi kuko waracunguwe. Akirukunesha kuko waracunguwe, ntazopfa kuguheba. Soma. Ariko Amunoni yari afise umugenzi bakundana yitwa Yonadabu mwene Shimeya. Shimeya mukuru wa Dawidi. Kandi uyo Yonadabu yari umuntu w'incabwenge. Aramubaza ati, mbega mwana w'umwami, kuguma unanuka imisi yose ntiwombwira icabiguteye? Amunoni aramwishura ati, nagomwe Tamari mushiki wa Abusalomo mwene data. Yonadabu aramubwira ati, nagomwe harabe neza. Aramubaza ati, mbega mwana w'umwami, kuguma unanuka imisi yose ntiwombwira icabiguteye? Amunoni aramwishura ati, nagomwe Tamari mushiki wa Abusalomo mwene data. Mwene data. Yereka nagomwe mwene data. Bagomba hanyenega kuri bene data.
bagomwa aho nyene kandi kuri bene data, baraba hanyene kuri bene data. Erega ntibaja kure ba Amunoni, baremera bakonda bagahera. Bibiliya yakoresheje ijambo ngo kunanuka. Umuntu akarya ntavyibuhe afise plan, ariko ariga amaplan, agomba kudandaza, agomba kwonona, agomba kwica. Soma. Yonadabu aramubwira ati genda wiryamire ku buriri bwawe, wiryamire ku buriri bwawe, wigwaze. Maze so niyaza kuraba uko umeze umbarire uti ndasavye mu ndungikire mushikanje Tamari aza mpereze utwo ntamira, kandi abironderera imbere yanje aho mbona. Imbere yanje abari hashira imbabura, imbere yanje abari hakoresha amakara, acanira amakara hanyene. Imbere yanje mu cumba haraja imbabura, imbabura bayizana hanyene, akandira icapati ya hanyene, yazungurutse mbe bavyita kugirana bimwe vy'icapati, gusunika, gusukuma, ngo nugusukuma, asunikira hanyene, ahanyene mbona. Mbega agomba gutegurira he? Mu gikoni? Oya, mubwira za hanyene. Urwo rugabo rugize iminsi rugwaye, mugabo ntirugwaye. Urwo ruhungu rugize iminsi rugwaye, mugabo ntirugwaye. Bibiliya yivuze ngo arigwaza. Ndatahije abakobwa mwama mugenda kuramutsa abahungu bagwaye. Abahungu benshi barigwaza. None hajya umuntu agwariye muhira, erega ntabaragwara. Cenje ndagusengera nyene ndi muhira. Umuntu agwaye ajahe? Umuntu agwaye ajahe? Twese ishengero tuzi wawe muhira ku gitanda, kumenetse umutwe aho uragwaye, wumva nabi. Birashika ukaba wari imyumbati, nka twebwe turya imyumbati. Birashika agahuzo kakaba kapfuye, ukarya kenshi, ukamererwa nabi, ucunywa umuti, uca telefona muganga ati numva inda yasaze, agaca guha kanini. Wumvise uremvye naho genda he? Aba bantu bagwarira muhira, bagwarira mu bitanda, muja kubasuhuza mwitonze. Bamwe muzosanga bigwaza. Abavyeyi mwimana impusha zo kuda kuraba gusuhuza abahungu bagwariye muhira, gusuhuza abakobwa bagwariye muhira. Bandanye. Ndasavye mu ndungikire mushikanje Tamari aza mpereze utwo ntamira, kandi abironderera imbere yanje aho mbona. Maze ubwi wabimpereje niho nobirya. Yo ngwiki. Maze ubwi wabimpereje niho nobirya. Aliwe abimuhera? Ego abimuhereje. Aliwe abimuhereje? Ego. Yo ndasavye mu ndungikire mushikanje Tamari azana imbabura ngaha. Urwo runtu rugwara rurya, rugwarira impande y'imbabura, rukagira n'amakomande, ruri ngaho kumatera. Uwe vy'ukuri aragwaye. Satani yagizeni, yaramwinjiye. Muragaba urakoze. Satani akwinjiye. Hariho umugenzira yitwa Nadabu, ati twebwe abantu ba kera, wewe ugomba Tamari none umugomba ugendagenda musite gwara. Nyina wa Amunoni aje kumuraba hagwariye, agakanura amaso, akabira ivyuya. Bakamubwira ati none bya reka singa, numva ndembe kandi ndapfa. Abonye se wiwe ati namakiga mwana, ndaremvye. Mugabo akozeko
nshushe indani, umuriro inyuma ntushikayo, mugabo indani umuriro uri kurayingana. Ndarembye dawe, ndarembye. Se wiwe ati none ndagufasha ikiga mwana? Sister, ndungikira sister. Kandi ga Satani yinjiye, abantu bose ubwenge buradegera. None kurembye barungike sister, ntabwo ari umuganga, si umudogiteri, si umwemfirimiye, none agupima amaraso. None ugomba iki? Oya, angiriye utuntu ngaha impande y'uburiri bwanje. Se wiwe akenge ngofye, nyina wiwe akenge ngofye, ti hamagara Tamariye, hamagara nawe araza n'agafarini, kiya munora ati shira aha impande y'igitanda, zana amakara. Aragenda azana amakara, shira aha impande y'igitanda, zana amakoto, kirakomanda, kigwariye ngaho cigwaje. Kumbe Satani yinjirana mu mugenzi wande. None nimurumva abakobwa baherekezanya bakajana bavuganye ngo nitwamushikana nguce wugara. Satani yagize yinjiye, kandi ukabona ko mugiriye neza, muhuye mu gitondo ngo twaraze uguhaye umugabo nani, kandi wamudandaje. Imana ibabarira abagenzi babi. Uyu munsi mwema arakwinginga ngo wumve ijwi ryiwe, kandi ngo wakira ukunesha, kuko nawe waracunguwe. Akira ukunesha, waracunguwe. Imana yirengagije ivyo wakoze vyose. Uyu munsi ivuze ngo ko waje akira ukunesha. Dusome Luka 22, Luka 22. Garuka mwari, Luka 22, 31. Luka 22, 31 havuga ngo, aravuga ati Simoni, Simoni, raba Satani yabasavye ngo abagosore nk'ingano, ariko wewe nagusengeye ngo kwizera kwawe ntiguhere. Nawe niwamara guhinduka, aho rero aho nyene aho niho ngomba. Soma. Nawe niwamara guhinduka uzoremeshe bagenzi bawe. Subira usome nyene tangura. Aravuga ati Simoni, Simoni, raba Satani yabasavye ngo abagosore nk'ingano, ariko wewe nagusengeye ngo kwizera kwawe ntiguhere. Nawe niwamara guhinduka uzoremeshe bagenzi bawe. None wumva yamusengeye arahinduka? Erega yamusengeye atarahinduka. Aramubwira ati Simoni, mba mvuze izina ryawe, kuko uyu murongo utangura ndabazi, nujya w'imbere ndawuzi wose, no ngaha ndabazi, mugabo reka nivugire Simoni kuko ntawe urimo. We Simoni, nagize nagusengeye. Erega sinagusengeye kuko wahindutse, nagusengeye utarahinduka, mugabo ni wahinduka. Haleluya. Simoni, nagusengeye kuko Satani yari yabasabye ngo abagosore mwari guhunguruka. Simoni, Ndereya, Filipo, Matayo, mwari gukoroka mwese, mugabo naraye ijoro ndabasengera. Bwira mugenzi wawe ati iyo Yesu atagusengera uba waravuye mu ishengero. Iyo Yesu atagusengera nubu ucicaye hano uba warabivuyemo. Ku ngorane wagize, ku ngwara wagize, uba waragiye ku mupfumu, uba waragiye muri Kongo,
uba waragiye Tanzania, uba waragiye mu kibira ku bibazo wagize, agakengerwa, amajambo, urugo rubi, ingorane, ubugumba, uguhomba, yataba Yesu agusengera, uba waragiye kurondera igifiti c'ugwinjizo, ariko Yesu yaragusengeye kugira ngo niwamara gukomera nawe ukomeza abandi. None ntuzi ko wari wahomvye, ntuzi ko wagomba no kwangara, yo ntuzi ko ataco wari usigaranye, wamaze igihe kingana gute urondera akazi ukakabura, ukiyumvira no kwigirira nabi. Yesu aragusengera. Ntiwibagire, niwamara gukomera haguruka ukomeza abandi, ubwira abandi ingene Yesu yagusengeye, ubwira abandi aho Yesu yagukuye. Yesu agomba kuvuga ivyo Yesu yagukoreye. Dusome hano turangize Mariko 14:71. Mariko 14:71 havuga ngo nawe atangura kurahira arisiba ati, uwo muntu muvuga sindanamuzi. Bariko baramwagiza ati, wewe uri kumwe na Yesu. We mwari kumwe. Uwo mwanya inkoko ibika ubugira kabiri, Petero yibuka rya jambo Yesu yamubwiye ati, inkoko itarabika uza kunyihakana gatatu. Aca araturikisha ararira. Yibuka ijambo Yesu yamubariye, yibuka ibihe byiza bagiranye na Yesu, yibuka imyanya bafashe basengera hamwe, yibuka kuri wa musozi ingene yahindutse nk'umumarayika, hakumvikana ijwi rivuye mu ijuru ngo uyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara. Yibuka ingene yabonye Mose na Eliya, aribuka ibihe byiza, yibuka ingene yashinze intahe ngo no mu rupfu twojana. Erega warasubiye inyuma, erega uri kurabivamo, erega hari amajambo wavuze aho Satani akwinjiriye, erega hari ibintu wakoze aho Satani akwinjiriye. Ivyo birashoboka. Mugabo Yesu no Musa avuga ngo yagusengeye kugira ngo ntuyongobere, ntugende mazima yongo, kugira ngo Satani ntakumire miyonzwa. Yesu yagusengeye. Abo Yesu yasengeye ndabatahije mwese. Ntubukiri ngaha sha, oya ntubukiri ngaha. Yesu yagusengeye ku ngorane ufise, Yesu yaraserutse aragusengera. Ku bibazo waciyemo, Yesu yaraserutse aragusengera. Nawe niwamara gukomera rero, twuname dusenga Imana, twuname dusenga Imana. Hari ikintu mpwemu yera yakwibukije. Hari umunsi woba wibutse Satani yakwinjiye ukarandamukana amajambo. Hari umunsi woba wibutse Satani yakwinjiye ugatukana n'umuntu. Hari umunsi Satani yakwinjiye mbere ukanagwana. Hari umunsi utashinze intahe Satani yakwinjiye, mbega naco wibutse. Wewe waje, Yesu yagusengeye, agomba ngo uyu munsi ukomere. Abagomba gukomera ku munsi mubi, namwe muhaguruke muzanane n'abandi. Uragomba gukomera, uragomba gukomera, uragomba gukomera. Ni ngombwa uce muri ivyo bintu, mugabo kandi igituma ubicamwo ni ukugira ngo ukomere. Mwemara kugomba nachumwankira Chakabiri kivuga ngo ngwa hano ico nguha uze ntutinye, ngwa hano
erega ngwa hano. Yesu avuga ngo ngwa hano. Abantu bumvira ijwi rya Yesu rivuga ngo ngwa hano. Ngwa hano uze ntutinye. Ngwa hanico nguha uze ntutinye. Akirukune waracunguwe. Kwinginga numubabaze. Uhoraho. Mukomeze kuza. Yesu avuga ngo ngwa hano uze ntutinye. Mushishikare kuza. Mushishikare kuza. Mbega ni bande bahungabanye igihe Satani yabinjira? Mbega ni bande bahungabanye igihe Satani yavyura ingunza? Mbega ni bande bagize uruhagarara? Bahagurukire mu kibanza nabanye turabasengera. Ngwa hano ico nguha. Ni bande bagomba ico Yesu abaha? Muhaguruke ntimutinye. Ngwa hano ico nguha. Waracunguwe. Boyawi baracaza baracahaguruka. Uhoraho abazigame abarabene abarabe abamurikishi na mwe mumwize ngo none turandure. Abantu bakubonye kwa kantu gatoya gusa ngo none urya sigwawe, urya niyavuze ko ari umukirisu, none wabonye ibintu agize. Bagenzawe bavuze ngo bagukure, no mu kazi bagomba bagukure. Yesu aragusengera. Yari yizigiye ko uyu munsi wumvira ijambo akakongera kwizera kwinshi, agukomereze gukunda Imana. Yesu ahabwa icubahiro. Tugomba dusengere aba bantu. Yesu arabakunda. Aba bantu bahagaze Yesu arabakunda. Agomba kubongera kwizera kwinshi, abakomereze gukunda Imana. Agomba kubakomereza gukunda Imana. Kandi mpwemu yera abarabe neza. Mpwemu abarabe, abarabe, abarabe. Tugomba dusabe umukozi w'Imana umwe ashike hano. Ndayizigiye Yosuwa ashike hano asengere bano bantu. Kandi na mwarimu Jiriberi ashike hano asenge kubw'aba bantu bahagaze barafise intambara, barafise ibibazo, barafise ivyo bahanganye ku munsi mubi. Kandi Yesu niwe yabasengeye. Ubundi bwo Satani yagomba kubayongobeza, yagomba kubimura bakure muri kino kibanza ciza, ariko Yesu arabasengera. Abo Yesu yasengeye n'ubu aracabasengera. Abo Yesu yasengeye n'uno munsi yabazanye. Abo Yesu yasengeye n'ubu arabinginga. Mpwemu yera abarabe neza. Sengera aba bantu baje gufukama. Mwarimu Jiriberi ashikino. Dusenge
kuri aba bantu baje imbere y'Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagukengurukiye ku ijambo ryawe ry'ububasha n'ubushobozi rishobora kubohora abantu bari batandukanye nawe. Urukundo rwawe rwabakweze rurabazana muri iyi ngoro. Mana yacu, Mana nkuru, mwansi yashatse kubarandura ariko uravuga utoya. Wewe uracabakunda kuko niwe wabaremye. Imbabazi zawe zirabuza umwansi, zarabujije rupfu, zarabujije bagomba kwiyahura, zarabujije abari batejwe amasanganya. Hariho abari baba batakiriye uyu munsi, hariho n'abarwaye bari ku mfiro bakize kugira ngo bashikire uyu munsi, umunsi wo guharirwa kwabo. Mana yacu, Mana nkuru, turagukengurukiye kuri urwo rukundo rwawe. Aba bantu ntibabaye nka Yuda yagize itombora ribi igihamana kibi. Wari wamuhamagaye uramwinginga, uramwereka, uramuburira nk'uko wari waburiye Kayini wa mbere, uramubwira ati icaha kibunze ku rugi ariko icoba ciza wogihunga. Kayini agwa mu mutego wa Satani. Mana yacu, turagushimiye kuri izi mbabazi ukoreye abantu bawe, kuri uku gutumira kwawe kwiza. None aba bantu baremeye, bumvise ijwi ryawe, barayobotse. Ko bayobotse, duhagaze imbere y'Imana nk'uko ijambo ryawe ribyemeza ko turabahuza, bahuza abantu n'Imana. Bari baratandukanye n'Imana, ariko Yesu Kristo mpagaze mu ijambo ryawe, nisunze ijambo ryawe. Ndakwinginze ubagirire imbabazi, ubaharire ukugabitanya kwabo, ubaharire ukucumura kwabo, mu izina rya Yesu Kristo. Wavuze ngo uraduhaye ubwo bubasha bwo guhuza abantu n'Imana, ngo uwumva wese ubutumwa bwiza akabwizera ngo azokizwa. None ubaharire ukugabitanya kwabo, baharire ibicumuro vyabo, ufutemwe amazina yabo mu gitabo cy'imanza, wandika amazina yabo masha mu gitabo cy'ubugingo. Niwaza nabo baze bagusanganire, binjire muri bwa bwami bw'ibihe bidashira. Urakoze kubagirira imbabazi Mana, turabasabiye kubaha mpwemu azobafasha kunesha ibyo byahora bibanesha. Niko dusabye Imana data wa twese mu izina rya Kristo Yesu, amen. Turagushimiye Mana kumaze kuvugana n'ishengero kandi umaze kuvugana n'abantu bawe. Turagushimiye amajambo umaze kuvugana natwe Mana. Turagushimiye ku ishengero ryawe uryitwararitse muri byose. None Mana, uyu mwanya turagushimiye ko umaze kuvuga. Turasengera aba bantu Mana bari imbere yawe, umaze guharira. Turagushimiye. None Mana, turasengeye aba bantu nyine wasengeye bari hani mu nyonga zawe Mana, warabasengeye niyo mpamvu bari hano Mana. None isaha turasabye ubushobozi bw'Imana urukira kuri muntu wese Mana wasengeye, yuzura mpemu yera, yuzura ubushobozi bw'Imana mu izina rya Yesu. Ibitangaza bikoreke Mana. Turabasabiye inkomezi, turabasabiye kujya imbere, turabasabiye kuzura mpemu yera, turabasabiye kunesha Mana. Turabasengeye kugira ngo Mana bagende bavuga ibyiza wabakoreye. Haleluya. Urakoze Mana, urakoze. Turagushimiye kuri Imana izi bikwiye. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Urakoze Mana ko abantu bahaye inkomezi kandi kubashoboje kugenda bakuvuga kuko abasengeye Mana bagushingira intahe. Urakoze Yesu,
mu izina rya Yesu, amen. Amen. Mugume mufukamye uko nyene nta ngorane kugira ngo dukore n'ibindi bikorwa. Tugomba dusengere abarwaye. Umuntu arwaye arashobora guhaguruka. Umuntu arwaye ari mu ishengero hariya hagati arashobora guhaguruka. Umuntu arwaye ari muri abafukamye arashobora guhaguruka. Mugabo kandi ni wabona umukozi w'Imana kwegereye urasubira ufukame kugira ngo Satani ntakunyage. Hanyuma muri aba baje gufukama birashoboka ko hari umuntu yo bavuga ati naje uyu munsi ko Yesu yanzanye mu ngoro y'Imana ndagomba guca mbandaniriza nanje nkorera Imana. Sinari bwakizwe ariko Yesu uyu munsi yanzanye, none ko yanzanye ndagomba kubandaniriza uriyo uduze ikiganza. Umuntu sinibaza ko mutavyumvise neza. Ndavuga nti hari umuntu bwoba ari ubwa mbere yaje hano avuga ati Yesu yangiriye neza numvise ijambo none nanje ndagomba kubandaniriza nkorera Imana sinari bwakizwe. Arimwo akaduza ukuboko. Aba ni bene data gusa. Ni bene data gusa. Reka rero dusabe umuntu afise icyo abwira Imana, ikibazo, ingwara, ubumuga n'ibintu mwahebujwe n'abaganga. Nukuri birashoboka abaganga bakavuga ati ibi bintu byawe ntibishoboka, ariko ibidashobokera abantu bishobokera nde? Mwizere. Abagwaye mwese mwizere kandi Yesu arabagirira neza. Dusabe umukozi w'Imana umwe ashike hano hariya Ndagijimana Rora ashike hano asengere aba bantu bagwaye. Kandi vy'Imana suku bimenyera ngo nama mpaguruka oya, hari umunsi gwawe igisozi kigasenyuka, hari umunsi gwawe umusozi ukaranduka nawe ukamenya ko hariho gutabara kw'Imana. Yesu akugiriye neza kandi akugendere kuri uyu munsi. Kazi Mana yera, Mana yubashe, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Turagushimiye Mana ineza yawe Mwami tubonye kuri uno munsi. Turagushimiye ko ijambo ryawe ari ubugingo ryongeye kutwibutsa ukuntu ego mariwe urima indimiro. Mwami Yesu, naho Satani aza konona agatera urwamfu, ariko wewe warimye uburo kugira ngo bube bw'ikimazi kuri wewe. None nyakubahwa, ngaba basabyi n'abasabyikazi bawe barahagaze imbere y'inyonga zawe, imbere y'umwami w'abami, imbere y'umukiza, imbere ya wa wundi aruhura, wa wundi atakimunanira. Umuririmbyi aravuga ngo we wagendeye ku kiyaga n'ijambo ryawe rirabishingira intahe ko wagendeye ku kiyaga imifunda yose ego mureyihagarika igihe abigishwa bawe bari bazinzwe n'imifunda hirya no hino. Baratakamba baravuga ati Yesu mwana wa Dawidi tugirira imbabazi. Ngo muri ico gihe urahaguruka uramvura ukuboko, ikiyaga umuyaga bice birakumvira, imifundi irahagarara. Nico gituma babasabyi bahagaze imbere y'inyonga zawe Mana barakeneye kurambura ukuboko. Urambura ukuboko ku muntu wese ari hano afise ikibazo c'ingwara. Urambura ukuboko ku muntu ari hano wese yamaze guhaguruka kugira ngo aronke ubutabazi buvuye ku Mana. Barizigiye kuri umwami w'abami, kanatsinda niwe muganga mukuru kuko niwe waremye abaganga. Mbega boja kwande atari kuri wewe? Nta handi bohungira, niwe mutabazi. Kanatsinda niwe wateranije igufa n'umusokoro, niwe washizeho imitsi. Mwami Yesu Kristo, turabasengeye kugira ngo ububasha bw'Imana bwururuke, inosa ububasha bw'Imana bwururuke, umuriro w'Imana wururuke uvuye mu ijuru kugira ngo uturire igitateye byose mu bugingo bw'aba bantu mu izina rya Yesu Kristo.
kristo babona imana bumva akayaga k'imana. Umuntu wese yahagaze hano avuga ati nukuri nabonye imana, nabonye ugutabara kw'imana, nabonye agakiza k'imana. Imana yamaze imisonga yo munda mu mutwe mu izina rya Yesu Kristo, ibyishyize hejuru byose, abadayimoni mu buryo bwose. Haleluya, 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 haleluya. Imizima ifatwe mpiri mu izina rya Yesu Kristo, indoto mbi zifatwe mpiri mu izina rya Yesu Kristo. Hariho abarara barakangagurika bavuga ngo ntibuca, iyo bukeye bakavuga ngo ntibwira, ariko mu ijuru ngo hari Imana, mu ijuru hari Imana y'ububasha, mu ijuru hari Imana y'ubushobozi, mu ijuru hari Imana atakiyinanira. Nico gituma duhamagaye umuriro kugira ngo uturire, 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 uturire mu ngingo z'aba bantu. Mwami Yesu ubahindure bazima, maze bazohagarara imbere y'ishengero ryawe, bazokwamamaza ukugira neza kwawe, bazovuga ibikorwa byawe byiza, ibikorwa byawe byiza ko waburuhuye. Urakoze Mwami, dusengeye n'abari mu mihana batashoboye kuza hano, ubibuke, 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 ubasanga ubakize. Dusengeye n'abari mu bitaro bitandukanye, nabo ubasanga ubakize. Abariko barahamagara izina ryawe Mwami, wiyerekane nk'Imana muri bo, maze bazogushimira kandi bazogukengurukira. Tubasengeye utyo mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Mugende mwicare. N'umuntu w'umwansi yagize ivyo, genda mwicare. Ariko nagomba mbwira umuntu umwe nimba yiyumva, umuntu afise ikintu kimuteye ubwoba mbere yihebuye, uwo aze ahagarara aha hantu. Hari uyu mukozi w'Imana Pawulo ashika aha hantu, naho wowe uri muri aba bariko baragenda ukaba ufise ikintu kiguteye ubwoba, muvyumve neza, mvuze ngo umuntu afise ikintu kimuteye ubwoba, kimuhagaritse umutima mbere yihebuye, kimuteye amaganya, amagorwa, ahagarara aha. Abandi mugende, abasengewe ku ngwara mugende, abo Yesu yagiriye neza akabakiza ivyaha mugende. Hasigara umuntu afise ikintu kimuteye ubwoba. Ndahamagara umuntu afise dosiye imuteye ubwoba. Ndahamagara umuntu abona atabutabazi bukiboneka. Abo nibaze bahagarara aha hantu. Tugomba tubasengere, dusabe abakozi b'Imana begere aha hantu, basengere aba bantu. Mwari mudisimasi reka kuduga, gumiyo nyene n'abakozi b'Imana mwegera aha, musengere aba bantu. Mwemu yambariye ngo dusengere abantu bafise ibibazo biteye ubwoba. Yesu yabasengeye, nimwe Yesu yasengeye rero. Yesu yabasengeye, mubegere, 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 mubasengere. Umuntu wese, umuntu wese, umuntu wese yiyegereza Imana. Yesu arazi guca inzira, Yesu arazi guca inzira, binanira nyarakwereka icana, aho witeze Yesu sihaca yemwe. Yesu arazi guca inzira, binanira nyarakwereka icana, aho witeze Yesu sihaca yemwe. Yesu arazi guca inzira, Yesu arazi guca inzira, binanira nyarakwereka icanza, aho witeze Yesu sihaca yemwe. Yesu arazi guca inzira. Birashoboka ko hari umuntu yoba yagumye hejuru ngo ni kure. Nagomba ndagusabe, ururuka, ururuka, wegera ikoraniro. Yesu akugirire neza, reka kwibaza ngo ni kure. Ururuka, ururuka, ururuka. Yesu aragomba kukugirira neza, kandi Yesu yagusengeye. Nuze,
hano ngwa hano ngwa hano ngwa hano ngwa hano ngwa hano. Tugomba dusabe mwarimu w'umushitsi kuva Igitega asenga Imana, Paulo asenga Imana, mwarimu Pierre asenga Imana, abo bose bashike hano basenga Imana. Bugurutse 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 tuze tubone ugushinga intare kwa bene data. Mana nyaguhoraho, turagushimiye cyane, turagushimiye ko wuguruye nta wugara. None mu izina rya Yesu ikoraniro ryawe riri hano mwami, warabivuze neza ngo nimuze abarushe n'abaremerewe ndabaruhura, ngo nimuzane iyo mitwaro yanyu kuko ndabababara. None Yesu ishengero ryawe ngiri rimwe wemera wikwigura ku musaraba hamwe igorogota, maze kubambwa isanzure wavuze ngo byose birarangiye. None ishengero ryawe ngiri Imana warikoranirije hano, warabwira umusavyi wawe Mose ngo nkoranirize abantu banje, ngo ubacurire amajambo yanje ngo kugira bige kunyubaha. None wamaze kubagaburira ijambo ryawe, none rero bari hano ku gicaniro. None mu izina rya Yesu turabasengeye Imana, mu izina rya Yesu umuntu wese afise ibimuremereye, umuntu wese afise ibimuteye ubwoba, uri hano kugira ngo witegure kubagirira neza. Yesu turaguhamagaye, twebwe ntidushoboye, mugawe urashoboye, we uraca inzira aho zitari, mu izina rya Yesu. Kandi wowe usomera ikete mwibanga. None turasengeye mwami iri shengero ryawe, turarisengeye mu izina rya Yesu. Ubagendere Mana, kuko wowe ugendera abantu bawe Adamu na Eva bataracumura, bakiri mu bwiza bwawe hajya mu itongo rya Edeni, bakumva imirindi yawe ugendagenda ubagendera. None n'uburi wacari wawe ninuhinduka mwami, uko ujya wagendera Adamu na Eva, gendera abantu bawe mwami, bakubone nk'Imana, bakubone nk'umutabazi, mu izina rya Yesu. Ivyari biteye ubwoba nibihunge, unezereza abantu bawe mwami, bagukorere banezerewe, mu izina rya Yesu. Tugisenga ubunyene ibintu biteye ubwoba nibihunge, bimeze nk'ibisika nibibomoke, mu izina rya Yesu, mu izina ry'ububasha. Turasenze Imana, turaguhamagaye mwami, uruke kuri ya ntebe y'icubahiro, ugendera abantu bawe mwami, usanze ihema hejuru yabo, mu izina rya Yesu. Mpwemu yera yururuke, mu izina rya Yesu. Shetani ahunge, mu izina rya Yesu. Turamwirukanye Shetani, wa mwansi w'ivyiza, wa mwansi w'ivyo kugororoka, umwe yamazana impagarara kugira abantu b'Imana ngo badendebukirwe. Ariko mu izina rya Yesu turabasengeye Imana. Urakoze Mana ko biteguye kugendera abantu bawe, urakoze kuhezagira abantu bawe, urakoze kuvyumvise. Dusenze mu izina ry'umwami wacu Yesu, amena. Dusenge. Ibi mubona si bisanzwe nk'ivyo twahoramwo. Harimwo benshi babigeme bari bafise ingogo, umudayimoni yari yarabambitse, yari yarabanyaze ubwiza yabaremanye n'umugisha. None rero izo ngoga arazivunaguye kandi arabohoye imitima ya benshi. Umuco wanyu ugiye kurasira imbere yanyu, umugisha wanyu bashikeko, n'imisore nayo nyene nuko, n'abagore bari mu mazu yabo nuko. Ingogo zari kuri bo, ibisozi vyari imbere yabo, Kristo Yesu arabisenyaguye. Yesu Kristo abagiriye neza, arababohoye, arabaciriye inzira. Ahari imisozi ahaciye inzira, ahaciye amasoko, isoko ry'umugisha ribashikeko, riba mu biganza byanyu, mu ngo zanyu, mu buzima bwanyu. Iminsi yo kurira iraheze mu izina rya Yesu Kristo. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye umunsi Mana uriyerekanye, uravuye
wawe ivyo wateguye urabishikije mwungere wacu mwiza wowe uri imana y'imbabazi y'ubuntu n'urukundo uko wamye n'ubu ni kuri kandi nikuzokwama ibihe bidashira none rero turagushimiye izi ngogo uvunaguye mwami Imana urambuye ingoga abasavyikazi bawe uhoraho urambuye ingoga abasavyi bawe Mana urasenyuye imisozi uraciye imigende y'amazi y'umugisha igenderanire mu bo wahamagaye bwa bwiza bwawe Mana busubire kandi butamanzure imbere yabo haba umuco w'umugisha babona igitondotondo ciza ubwiza bwawe Mana bubarasire ubagirire neza uce ibirengero vyawe nabo baguhamagaye wumva uri mw'ijuru mwami Yesu umanukanwa no kwishura ibibazo biri mu ngo za benshi mw'izina rya Yesu Kristo uri Imana ugira neza mwana w'Imana guhera uyu munsi haba agahinyuza kuri umusozi wa Kinama muri ababera bawe inkuru yawe mwami igenda iravugwa ku mpinga y'uyu musozi ababwira neza aho bagiye guca hose mwami Yesu uvugwe ku bikorwa bikomeye ukoze uvugwe mwami haba gutazigwa habe gushingira intahe habe kuririmba ingo za benshi uzitahemwo Mana habe mw'indirimbo ahari amarira mu ngo za benshi wahindura amariba Yesu Kristo habaye umunezero habaye umuco habaye mwami gushima habaye ukwera n'ukugoroka kwawe urakoze mwami ubwiza bw'Imana bwururuke mu mitima ya bose mw'izina ryawe ryera imitima y'imisore n'inkumi n'abagabo n'abagore mw'izina rya Yesu Kristo humvikana imirindi ya mpwemu yera humvikana imirindi nk'iyari hari nayo tirama mw'izina rya Yesu Kristo mwami guhera uyu munsi n'iyi saha ko wuguruye haba kuvugishwa mu mitima ya benshi mu kanwa kabo habe mu kuvugishwa habe mu ijwi rya mpwemu yera ryumvikane kuko hari umunezero wuguruye usenyuye ibisika usenyuye imisozi kuko utoboye amariba imigende y'uruzi rwa mpwemu yera kuko igenderaniye mu mitima y'abera urakoze kubikoze tubisabye Imana data wa twese mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. kandi Imana data wa twese vyagiye mu ijuru turagushimiye kuri hano turumva uri hano haleluya ntare yo mu muryango wa Yuda uhabwa icubahiro turagushimiye kuri Imana idapfa turagushimiye kuri Imana iriho uri Imana yamyeho uri Imana izokwamaho uri Imana idahindagurika uri Imana itaburahuca uri Imana igororotse uri Imana itagabitanya haleluya shengero ryawe Mana warigendeye kuri uno musi warigendeye Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo se umwami wa Yesu Kristo haleluya wewe wagendagenze hejuru y'imifunda wewe wagendagenze hejuru y'ikiyaga haleluya iyi mifunda genda yayo kino kiyaga genda hejuru abari babona mwami ikiyaga gitukura batangure kubona Imana icinzira
mw'izina rya Yesu Kristo, mw'izina rya Yesu Kristo, mw'izina rya Yesu Kristo, ivyaramananiza au nom de Jésus Christ. Hallelujah, 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 hallelujah. Ewe Yeriko, ewe Yeriko, ewe Yeriko, senyuka kuko n'umunsi ugira indwi. Abisiraheli bohe kwihakamo bavuze indirimbo, bavuze impundu, umwe wese naherereye. Hallelujah. Miriyamu yongera gufata agashako k'ingoma. Harageze ko Miriyamu afata agashako k'ingoma, kuko abanyegiputa twabona uyu munsi Imana ibahonyeje mu kiyaga gitukura. Uri muri twebwe aruta uri muri isi. Hallelujah. Urakoze Mana, umaze gutanga Samweli. Hana aca aratera indirimbo, Hana aratera indirimbo. Shira indirimbo nsha mu kanwa k'aba bantu bawe, shira indirimbo nsha. Uyu mwaka nturangire bataronse indirimbo nsha, bataronse ivyo basengeye. Ukwezi ko kwishurwa, ukwezi ko kubona Imana, ukwezi ko kwishyurirwa amadeni n'Imana, ukwezi ko kuronka akazi, ukwezi ko kunguka, ukwezi ko kuronka uruvyaro. Amen, amen, hallelujah. Urakoze, urakoze Mana. Bimenyekane uyu munsi ko mu Kinama hari Imana atari Bayali, hari Imana atari Dagoni, hari Imana atari Bezebuli. Tufise Imana original, Imana igikora n'uyu munsi. Turagushimiye Mwami. Na wa mwigeme yabona abandi bamucako akavuga ati mbega jewe bimeze gute? Agacu k'imvura. Hallelujah, amen. Urakoze Mwami. Turasenga na wa muririmbyi atakiririmba kubera ikibazo cyo mw'izosi, twese twaririmba kubera mw'izosi. Ewe wanderi mw'izosi, mw'izina rya Yesu. Ejo uyu muririmbyi atangure kuririmba. Urakoze Mwami, ndagushimiye kubikoze. Abari bagwaye imigongo kubakijije, abari bagwaye amaguru kubakijije, abari bagwaye diabete ejo nibagenda kwa muganga baze baronke inyishu ibabwira ati yo. Hallelujah. Turagushimiye yo dusenga twikebagura, turazi kuri kumwe natwe. Urishuye, urakoze, 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 urakoze Papa, urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uhoraho abazigame abarabene iminsi yose abamurikishiri z'umuco wera na mwe mumwizere ntimutenzure. Shengere mwese murimbe ngo uhoraho, uhora. Kaze mwarimu ashishikare. Mese yose yo bamoreke shere zo mochu
wera we mumwizere nimutezure. Yesu Kristo nashimwe, umwami nahabwe icubahiro.